94.9 Black FM. Black FM 94.9. Radio Black FM ndabahaye mwaramutse namwiriwe bivaye naho muherereye ndabifuriza ibihe vyiza tugeze muri wa mwanya mwiza w'intahe yanje aho muduha intahe maze tukayibashirira kuri radio kandi bibutse yuko mushobora gutanga intahe zanyu muciye kuri 65 amajana 69 amajana 69 cyangwa se mukaturondera ku mbuga ngurukana bumenyi zacu aho wandika Black Media mukadusigira ubutumwa bw'intahe zanyu. Umunwa nuwanje Armela ariko intahe ni ya Franke. Jewe Franke ndumushinga nahe ngenda babwire intahe yanje intahe ntishimira intahe itaryoshe intahe yabaye mu buzima bwanje mbere ntifuza yuko hariho n'undi mushinga nahe ivyanshikiye vyoshikira Jewe Franke nagize gutya anye nza kubaka nzana umukenyezi na cyane yuko uwo mukenyezi namukuye mu ntara muhira batari bifuza yuko no mukuramwo ariko kubw'urukundo naravuga ati reka nukuri jewe tubane reka nukuri jewe ndamwiteho muhira barantera ivyatsi kandi bakanabinyumvisha yuko umugore mukunda na cyane yuko bavuga yuko iyo ntara ntiriwe ndavuga ivamwo abagore barenga ibigo jewe sinigeze ndavyitaho sinigeze ndavyitako sinigeze ndabiha amatwi sinigeze ndanavyiyumvira ahubwo nagerageje kugwanira urukundo rw'urugo rwanje nagerageje kugwanira amahoro y'urugo rwanje nubwo bitanyereye Jewe Franke nukuri nabanye n'umukenyezi wanje turabana turavyara umwana wa mbere muhira batera ivyatsi turavyara umwana wa kabiri muhira batera ivyatsi turavyara uwa gatatu muhira batera ivyatsi mbere turashika no kwa kane muhira bumva yuko batamishimiye ariko nageze ku mwana wa kane ibintu byaramaze guhinduka mu rugo kuko umukenyezi wanje ubwo namuvugira ico gihe namuvugira nuko yanyitaho nk'umukenyezi koko nuko yita ku byo nifuza nuko yita ku byo nshaka nuko yankorera amabanga y'urugo nkuko bitegerezwa kugenda yaramenya ko nshonje yaramenya ko nyotewe yaramenya ko ngwaye yaramenya ivyo umutima wanje ushaka nk'umukenyezi oya nukuri ntaco namushinja mugabo hageze igihe atangura kugira ukwikunda muri we atari kwa kuntu bavuga ngo abagabo ngo bafuhira abana habana mba wewe sinovuga yuko yitaho abana we sinovuga yuko yanitaho wenyene ubwiwe ariko narabona yuko yadendebukiwe n'ivy'urugo bitavuye yuko jewe nakora amabanga yanje y'urugo ariko bivuye kuko wewe numva yuko afise ukundi kuntu abitahura ivyo navyo nigeze nitaho ntabyo natahura kwanza ingene yahindutse kandi ataco nigeze mpindura mu mibereho yiwe ataco namwimye ataco yamburanye nagiye kugira gutya nkundana n'umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa nukuri yampaye ivy'umukenyezi wanje yahorama kuko narumva yuko jewe mboshwe narumva yuko jewe naniwe narumva yuko nkenewe gukundwa nk'umuntu w'umupapa nk'umuntu w'umugabo ariko ico nicuza gushika no munsi ni kubona nagiye mu maboko y'umwana w'umukobwa atazi icari c'urugo atazi icari c'umukenyezi atazi icari c'abana nukuri uwo mwana w'umukobwa yansaba amananiza yansaba ibigoye yansaba yuko igisohotse cyose gisohokera ku mubiri wiwe igisohotse cyose gisohokera mu maboko yiwe nanje ntavyo namwima kuko yampa vyose ubwo wumva yuko uwo mwana w'umukobwa atacu yamburana eka najewe naco namuburana yampa vyose ico nkeneye yarakimpa aho ndamukenereye naramuronka ariko nawe nyene yarumva icari c'amafaranga
ntiyansaba amafaranga y'ibi bintu bayabaye haba namba yansaba amafaranga y'ibintu bizimvye ku buryo aho nageze ndamugurira inzu ndamwubakira inzu ntari bwubakira umukenyezi wanje n'uruvyaro rune. Harageze igihe ndamugurira imodoka nivyo umukenyezi wanje yarafise imodoka mugabo imodoka naguriye umuhabara wanje nukuri yari imodoka umukenyezi wanje atari bwaho nyuze mu kirenge. Sinobabwiye ngo nabigenjeje gute naricara nkavuga ati umwana w'umukobwa yampaye imitsi ariko nkahindukira nkaraba ivyo nkorera nkavuga ati nta muturuta ivyo nkorera nukuri ku buryo avuze rimwe gusa numva kabiri. Umwana w'umukobwa ubu hagezaho ambwira yuko agira aje kubaka ugwiwe nukuri numva umenga nosara ndiyumvira yuko nosubira muri bwa buzima bw'urugo rwanje nkumva birananiye ni kuvuga uwo mwana w'umukobwa yarabaye nka drogue ubagire yubaka ugwiwe kandi yambwiye neza yuko niyubaka ugwiwe yumva yuko atazogenda inyuma y'urugo mbere yuko jewe ivyanje nawe bitazoba bikibayeho. Naramwinginze ati ndakwinginze basi uzongira uwa kabiri tubandanye urukundo rwacu. Yambwiye ati haba namba jewe sinzoshobora guca inyuma umushinga ntahe wanje. Rimwe ndabitahura mugabo nibutse ingene yamfata neza nkumva yuko agiye gufata neza umushinga ntahe wiwe hama nanje nkasubira muri bwa buzima bw'urugo rwanje ndumva yuko ndushe ndumva yuko ndemerewe ndumva yuko naniwe numva yuko nofata ivy'urugo rwanje vyose nkabimuhereza. Ndazi yuko mushobora kwiyumvira yuko nsara ndazi yuko mudashobora kuntahura ariko niko niyumva. Inahe yanje nukuri sindabazaniye inahe yanje ngo kugira mu ngira inama gusa canke mwumve ivyo mbayemo haba namba ahubwo nje kugira nshobore guhanurira abakenyezi abagore nukuri abagore muri isamburira ko mutazi yuko muriko muri isamburira ko abagore hari gihe mushira kure abashinga ntahe banyu kandi bakeneye go rukundo bakeneye kwitabwaho bakeneye yuko bumva koko yuko bakunzwe mu rugo rwabo ariko mukavyirengagiza ariko mukigira yuko batavyo mubona mbere rimwe na rimwe mukanavyubahuka mukavyatura n'umunwa wanyu nguraja hanze. Nimuzi yuko dushobora guhura n'abakobwa hanze nka Anita maze bakadufata maze bakatwambura ivyo dufise vyose kuko mwebwe mutashoboye kutugumya mu ngo. Nukuri sinishigikiye kandi sinumvuze ko ivyo nakoze ari vyiza ariko nabitumwe n'umukenyezi wanje Anita. Inahe ni wanje Frank nizere yuko abagabo muzogerageza kugira mushobore kwicara n'abagore banyu mubabwira ibitagenda imbere yuko mufata ingingo nk'iyo jewe nafashe. Murakoze.